Kwigenekerezo rya mbere Kigarama muri uno mwaka wa 2022 ku mugwa mukuru wa politike Igitega inama nkenguzamateka yaruguruye icese ibikorwa vy'isasa risanzwe rya Kigarama. Mu ijambo rya nyeniteka Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka yarashikirije ivyaranguwe n'abakenguzamateka mu kiringo c'isasa ridasanzwe ryo kuva ku wa 17 gushika ku wa 25 Munyonyo uno mwaka. Muri ivyo harimo kwemeza izina ry'uwaragiye kuramutswa urwego rw'umuhuza, kwakira indahiro yiwe n'iyabari baherutse kwemezwa n'inama nshingamateka ngo baje mu mugwi wo kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi CVR. Muri iryo sasa ridasanzwe abakenguzamateka baremeje integuro z'amabwirizwa zine. Mu karuhuko twahoramwo nk'uko mwabikurikiranye twararanguye ibikorwa bitari bike mu kiringo c'isasa ridasanzwe ryo kuva tariki 17 gushika 25 Munyonyo, rikaba ryari gisunze ingingo y'amajana 225 y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Mu byo twasabwe kurangura muri iryo sasa ridasanzwe harimwo kwemeza izina ry'uworamutswa urwego rw'umuhuza w'abarundi, kwakira indahiro yiwe n'iyabari baherutse kwemezwa n'inama nshingamateka ngo baje mu mugwi wo kuvugana ukuri no kunwanisha abarundi ariwo CVR. Vyongeye twaremeje integuro z'amabwirizwa zine, izo nazo akaba ari zikurikira: integuro y'ibwirizwa yerekeye iyemezwa na Republika y'u Burundi ry'amasezerano inimero 1280 yerekeye imfashanyo y'umugambi wo guhangana n'ikibazo cyo gutwara abantu n'ibintu mu Burundi hagati ya leta y'u Burundi n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere IDA. Kabiri, integuro y'ibwirizwa yerekeye iyemezwa na Republika y'u Burundi ry'amasezerano yerekeye imfashanyo IDA inimero 1700 hagati ya Republika y'u Burundi n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere igenewe umugambi wo gufasha mu bijanye n'urudandazwa mu karere k'ibiyaga binini. Integuro y'ibwirizwa rijanye n'igice ca kabiri c'uburyo kigenewe umugambi wo kugwiza umwimbu no kurwanya kubaho nabi biciye mu kigega cyo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe no gukingira ibidukikije. Kane, integuro y'ibwirizwa ryerekeye iyemezwa na Republika y'u Burundi y'amasezerano yerekeye imfashanyo IDA inimero 1930 hagati ya Republika y'u Burundi n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere igenewe umugambi wo gushigikira ubutunzi mu buhinga bwa none. Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yarashikirije urutonde rw'integuro z'amabwirizwa zitandatu leta yarungikiye abakenguzamateka kugira ngo baze bazige bongere bazemeze muri rino sasa batanguye. Muri iri sasa risanzwe rya Kigarama, leta y'u Burundi yaratungikiye integuro z'amabwirizwa zitandatu tuzokwiga tukongera tukemeza nk'uko ingingo y'ijana na gatatu n'ijana na 98 z'ibwirizwa shingiro zibitegekanya, nazo zikaba ari zikurikira. Integuro ya mbere ni integuro y'ibwirizwa yunganira ibwirizwa shingiro bihindura ibwirizwa inimero 1/8 yo kwa 17 Ntwarante 2005 bishinga igitabo c'amategeko arenganiza sentare n'ububasha bwazo. Kabiri, integuro y'ibwirizwa risubiramwo igitabo c'amategeko yerekeye ingene imanza z'amatati ziburanishwa zicibwa n'ingene zikurikizwa. Gatatu, integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa nomero 1/4 ryo kuwa 9 Mukakaro bitunganya umwuga w'ubushingwazandiko n'ingene ukorwa hamwe n'amategeko agenga abashingwazandiko. Kane, integuro y'ibwirizwa ryemeza amasezerano y'ubudandaji hagati ya leta iharanira demokarasi ya Kongo na leta y'u Burundi. Gatanu, integuro y'ibwirizwa ryemeza ko u Burundi bwemeje amasezerano hagati ya leta ya Indonesia na leta y'u Burundi yerekeye kutabanza gusaba uruhusha rwo kwinjira mu gihugu ku benegihugu bafise ibitabo by'inzira by'icubahiro n'ivy'akazi. Gatandatu, integuro y'ibwirizwa isubiramo amategeko agenga umwuga w'abashingwamanza.
mu bijanye no guserukira bene igihugu. Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yashikirije ko abagize ibiro vy'inama nkenguzamateka bagendeye intara za Ngozi, Ruyigi, Bubanza na Mwaro, aho baranguye ibikorwa bitandukanye bongera babatekerera impanuro aho vyaba bikenewe. Mu guserukira bene igihugu twaragendeye abene igihugu badutoye kugira twumvirize twongere twibonere uko bariko bararangura imigambi yo kwiteza imbere. Tukaba dushimira Imana ko nubwo imvura y'agatasi yatasuye Giteba mu gihugu cyose imvura yarashitse, imirima ikaba imeze neza. Tubandanya dusaba Imana ibandanye turonse imvura ikwiriye n'akazuba gakwiye kugira imbuto zose zimererwe neza. Twanashoboye kwibonera ko ifumbire iboneka ku bene igihugu bayirihiye, bikaduha icizere ko leta yafashe nka nkama akamo twayiteye mu gutunganya neza ibijanye n'igisata c'uburimyi nk'uko abene igihugu bari babidutumye. Mu ntara twatowemwo twarakurikiranye ingene amabwirizwa n'amategeko twemeje ariko arashirwa mu ngiro, turongera kandi turumviriza ingorane z'abene igihugu, tutibagiye kubahimiriza kumbatira amahoro n'umutekano. Nubwo twari mu bikorwa byinshi kubera isasa ridasanzwe, abagize ibiro by'inama nkenguzamateka bari baranose akaryo imbere y'ivyo ko kugendera intara za Ngozi, Ruyigi, Bubanza na Mwaro. Muri izo ngendo harakozwe ibikorwa bitandukanye, harimwo gushigikira abenegihugu mu bikorwa by'iterambere no kugendera ahariko hararangurirwa imigambi y'iterambere. Kabaye kandi akaryo ko kuganira n'abenegihugu ku bibazo bitandukanye biba hanze, tutibagiye no kubatekerera impanuro aho twasanga ari ngombwa ko tubakebura. Ku ruhande rwacu mu karuhuko twarimwo twaragendeye amakomine ya Marangara, Mwumba, Nyamurenza na Tangara yo mu ntara ya Ngozi. Muri ayo makomine twarumvirije imyitwarariko y'abenegihugu, twongera turatanga intumbero y'ingene bimwe bimwe byotorerwa umuti mu kiringo tukirindiriye abagize urwego ntwaro rwa leta kugira ngo tuze tubashikirize ibindi bisaba inyishu z'ubuhinga. Twaranongeye turabahimiriza kubungabunga amahoro n'umutekano hamwe no gukorana ubwira kugira ngo biteze imbere. Bimwe mu byo twabasabye harimwo gukingira ibidukikije, kurwanya guharika n'ingeso mbi, kurwanya akaboregwe, kuvyara ku rugero, kubaha amategeko y'igihugu, kurwanya ibiturire no gutatura amatati bituye abahuza bo ku mitumba. Ntitwibagiye kandi guhamagarira abenegihugu guhangana n'iduka ry'ibiciro mu kugwiza umwimbu. Twarongeye kandi tunahimiriza abenegihugu guhindura ingendo mu bijanye n'ihindagurika ry'ibihe, dusaba ko botangura kuvomera indimo aho bishoboka hose. Ku ndongozi canke abahuza bo ku mitumba byavuzwe ko harimwo abaharitse, twasabye ko boca basubirizwa kuko bari bahungabanya umutekano w'ingo n'imiryango. Mu rugendo twagize ku mutumba Kirungu wa komine Nyabitsinda y'intara ya Ruyigi, twarifatikanije n'abenegihugu b'iyo komine mu bikorwa byo kubaka ivuriro ryo ku mutumba Kirungu. Ibikorwa birangiye twarabatekera impanuro harimwo guheraheza iryo vuriro vuba, kwivuza kwa muganga iyo bagwaye kugira ngo bareke kwitura ibintazi, gukoresha imisegetera mu ntumbero yo kwirinda malaria, kugira isuku, gufungura neza, kuvomera indimiro mu ntumbero yo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Ivyegera by'umukuru w'inama nkenguzamateka nawe nyene muri aka karuhuko barishikiye ku kivi. Umwubahwa icegera ca mbere yaritavye ibikorwa byo kubaka ibirasi by'amashure ariko arubakwa muri komine Ndava mu ntara ya Mwaro. Yaranongeye aragendera intara ya Bubanza, makomine ya Rugazi, Musigati na Gihanga, aho yagiye arifatikanya n'abenegihugu mu bikorwa bariko bararangura mu kubaka inyubako rusangi
nk'amashure, amavuriro no kuraba intambwe bageze ko mu kwiteza imbere, aho ni nko kurwanya ubukene babicishije mu korora amafi, inkoko n'ibindi. Umwubahwa icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka nawe yagendeye intara ya Ruyigi, aho yakurikiranye ari kumwe n'abashingamateka n'abakenguzamateka batuye muri iyo ntara ibijanye n'iyubakwa ry'umugende w'amazi uhuza amakomine ya Nyabitsinda na Kinyinya. Yarongeye kandi araremesha inama yamuhuje n'abaserukira abenegihugu n'ubuzi butandukanye bo mu ntara ya Ruyigi. Si ivyo gusa, mu karuhuko ka Munyonyo abagize ibiro vy'inama nkenguzamateka hamwe n'abakenguzamateka baritavye ibiro vyo kwakira urumuri rw'amahoro, aho baba barushitse mu ntara bavukamwo, kakaba kari n'akaryo ko kugurura inyubako zitandukanye zabonetse biciye mu kwitanga kw'abenegihugu. Mu gisata c'imigenderanire, umukuru w'inama nkenguzamateka yarashikirije ivyaranguwe n'inama nkenguzamateka iserukiwe n'umukuru wayo, ivyegera vyiwe na bamwe mu bakenguzamateka. Muri ivyo harimwo nko kwitaba ibikorwa bitandukanye. Aha twovuga nk'inama n'ibindi mu bihugu vya Kenya, Maroc, Zimbabwe, Mozambique, Zambia hamwe na Sudani y'Epfo. Mu gisata c'imigenderanire, inama nkenguzamateka iserukiwe n'umukuru wayo yaritavye ibikorwa vy'inama ya 14 y'ihuriro ry'abakuru b'inama nshingamateka na nkenguzamateka z'ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko. Iyo nama yabereye i Nairobi mu gihugu ca Kenya. Abayitavye bakaba bigiye hamwe ibijanye n'imigenderanire y'izo nama nshingamateka na nkenguzamateka. Barongeye kandi bahanahana ivyumviro kungene iryo huriro ryoba rumwe mu nzego zigize umuryango w'ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko. Ku butumire bwa mugenzi wacu arongoye inama nkenguzamateka y'igihugu ca Maroc, twaragendeye urwo rwego tuyoboye intumwa zigizwe n'abakenguzamateka n'abandi bakozi, aho twagize urugendo shure rwo kuraba ukuntu urwo rwego rukora. Turaheza turavugana ingene twohanahana ubumenyi nk'uko biri mu masezerano yo gufashanya hagati y'Uburundi n'ubwami bwa Maroc. Muri ico gihugu ca Maroc, mukuru w'inama nkenguzamateka y'amubonano urongoye urwego rw'abahanuzi hamwe n'abashikiranganje b'ico gihugu, harimwo ubujejwe ubudandaji n'ubujejwe uburimyi. Ibiganiro vyari bishimikiye ahanini gukomeza ugufashanya muri ivyo bisata. Twaragize urugendo ihara mu gihugu ca Zimbabwe, aho twaganiriye n'ubutwara inama nkenguzamateka y'ico gihugu ku bijanye no gukomeza imigenderanire hagati y'izo nzego, ndetse hakaba n'umugwi w'abakenguzamateka woshigwaho mu kurabira hamwe ibisata twofashanyamwo. Twaravuganye kandi ko bodushigikira kugira twinjire muri rya soko rusange rihuza akarere k'amajepfo ya Afrika SADC, hamwe no kuraba ko ivyapfundikiwe muri ya nama ya seka vyoshikwa mu ngiro. Umwubaho icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka yaritavye inama ya 61 ishirahamwe ry'inama nshingamateka na nkenguzamateka rihuza ibihugu vya Afrika, Karebe na Pasifike, yabereye i Maputo muri Mozambique. Muri ico gihugu nyene yaritavye ibikorwa vy'ihuriro y'inama nshingamateka na nkenguzamateka y'ibihugu vya Afrika, Karebe na Pasifike n'iz'ibihugu vy'ubumwe bwa Buraya. Umwubahwa icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka yaritavye ibikorwa vy'inama biciye mu buhinga bwa none bitegura inama mpuzamakungu y'amanama nshingamateka na nkenguzamateka izoba mu mwaka uza wa 2023 ku bijanye no kurwanya inzara no gufungura nabi, yatunganijwe n'ishami rya ONU rikurikirana ibijanye no gufungura FAO. Byongeye hari n'izindi ntumwa z'abakenguzamateka baserukiye urwego mu nama mpuzamakungu y'inama nshingamateka mu karere k'ibiyaga binini, yari ihagaze kurabira hamwe ingene abakenyezi bo kwijukira kuja mu nzego zo gutunganya amatora. Iyo nama yabereye i Lusaka muri Zambia ku magenekerezo ya 19 na 20 Munyonyo. Ku magenekerezo ya 2023 na 2024 Munyonyo uwo mwaka, inama nkenguzamateka kandi yaraserukiwe mu bikorwa y'inama huriro y'amanama nshingamateka na nkenguzamateka y'ibiyaga binini
i Nairobi mu gihugu ca Kenya. Iyo nama yari yerekeye kwiga ingene igihe cyose hotegurwa imigambi batosiga inyuma ikibanza c'umukenyezi. Imigambwe nayo nyene yari yatumiwe muri iyo nama. Mu gusozera yamenyesheje ko muri iri sasa risanzwe rya Kigarama haruhande yo kwemeza integuro z'amabwirizwa abagize urwo rwego bazorangura imirimo itandukanye nko gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'amabwirizwa yemejwe, guserukira bene gihugu no gukurikirana ingene urwego rw'abahuza bo ku mitumba ruriko rurakora. Yamenyesheje kandi ko bazobandanya guhimiriza abene gihugu kubijanye no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe, kuziganya amazi y'imvura bayakoreshe nko kuvomera imirima.